ni ibintu bisanzwe maze kuririmbira Uguhura inshuro zigera muri 5 navyo mvugira nga kuko uri hafi ya rugo ni gake wo foto ni gake wo zivuga ngo ufashe telefone mu foto kuri kuda foto riberage n'umuceri wanyu kwa nyoko amasabade what is that nta kazi ufise nta namukora ariko ushaka kwempressiona wawe pressiona gusa nibareke ubuzima bwa Instagram ubuzima bwo kwiyumvira ni fake ni makeup ni filter zobe uhinduka umuzungu urazi umuzungu kuna kubona wambaye ibishasi les cheveux kisa vol sashoka abazungu baratanga babandu bashaka ibishasi gumiguruka ahanyene bariko baraharurira amati aho nyene niyo twahuriye papa we ariko uyu mwaka nyene na change Kinshasa turahura kandi ugira bon ikintu ca mbere twahuye nabo yategeye kumbwira bien sûr twavuganye cyane ico gihe ca 2012 ariko arambwira ukuntu afise 42 enfants bon icya kabiri yavuze ko afise n'umwana w'umurundi Kidum usanzwe uri umuririmbyi w'igihangange mbere umwami w'umuziki uko twese tubivuga uri hano Bujumbura turakumramukije muri yecu murakoze cyane ndabashimiye kuntumira yego uno munsi ku bwanyu umuziki wifashe gute muri rusangi biracameze nabi kuko ushaka ko ndaguhagurira unakaja muri boîte ima Bujumbura urinda uvayo ata muntu ariko ravuza umuziki w'ikirundi urumva turacafise la majorité y'abantu batikunda bakunda abandi batikunda bagakunda abandi bumva ba Nigeria ba Tanzania bumva asiye ko batuzana no ba Vietnam rero umunsi yazoba kwikunda ukavuga uti jewe abantu baje nga peut-être n'abakameruni reka tubumvishe izo nga aho umenye ko bizoba byamaze gufata ariko mu mwanya kiriyo complex yo kwikumira kwishira pembe udashaka kwiyemera kuco ufise ugishikiriza abantu ati voilà c'est qu'on fait biracagora ibingira cari dende mbega no bero hara ku bwawe abamenyesha makuru bokora iki aba DJ bokora kuko turabona ko abamenyesha makuru barateza imbere umuziki mugabo iyo abiririmvyi bateye imbere barabaherekeza mu biteramo canke usanga ari nk'aba manager artist urazi twere kubamenyesha makuru nibafata ingingo imwe gusa yuko ibigezweho kwanza ari byo mu Burundi bitanguye ngaho ibigezweho yuko ari made in Burundi ivyakoze mu Burundi n'ivyo abarundi imbere yuko upretanda yuko ukunda Bana Boy ukunda ngo afise amavi ngo afise iki none wo ofise nde no kwiyemera iyo je ndiyemera muri Kenya simba mbakazi yego yo kwiyemera no munsi aho umuziki ugeze hari benshi bacishamo ico bita beef ugasanga moto ariko aratuka mukuru kugira ashobore kumenyekana igana ivyo muri Tanzania yego bashaka kwigana none wewe hera mu miryango yiwacu so wawe yabanje gukora beef ngo asubire inyama no yarayirondeye yagiye kwanza arakora arunguka acha yambika igitenge mama wawe chavre yambika kirato mama wawe chavre si beef yaciye s'il vous plaît beef ni stupidity n'ubujuju waruko none wo kwigana abantu ngo bambaye impuzu zitabuka mu cyamba zitabuka mushaka kuvuga tiezi ni viande Kidum wakoze iki kugira ushobore kuba Kidum nyene nariyemeye ufata akarere kose mu biganza vyawe nariyemeye nararinze ndarinda kandi byari bigoye kuko ico gihe abanyamahanga barakumirwa no kwivuga byari bigoye ubu ho two kwivuga ariko ico gihe byari bigoye mbega ku bwawe ururimi rw'igiswahili aco gufasha abaririmbyi gora ashobora kumenyekana ku isi yose cyane cyane abo mu Burundi bo ndorubona uwo muri Tanzania aja muri Sierra Leone ururimi rw'igiswahili Cyongereza ribi n'abanyafrika y'epfo mafikizo ni baje ngaha bibaza ko bari iby'icyongereza I don't think so ego Kofi Olomide yari iby'icyongereza cyangwa igifaransa iringara no kwiyemera
kubgaho muri rivyo Burundi arashaka gusohoka aza karirimba ikirundi kandi agakura muri rivyo Burundi yosohoka hanze karirimba agakura. Abarundi ufise ingorane nyinshi cyane, kwanza kutiyemera, navuze ko ari yo ngorane ya mbere, hanyuma kudashigikirana. Urabaza ama diaspora yose bari hanze yuko mugenzi wabo yugureka akabareba aje kukanywera kurutana banywi nibo banywi wa mbere ku isi. Kutiyemera no kudashigikirana. Ego Kidum kintu ciza yibuka muri kariyeri ibihe vyiza avuga ati igiteramo carandyoheye caranyeretse ko ndi Kidum wa vrai ni cyane. Maze gukora vyinshi aho byongora ariko umuntu wese arafise kajya kantu ka mbere yakoze katamuva mu mutwe naho kaba kangana n'urushi. Rero ibiteramo nakoze vyinshi ariko bien sûr bijya vya mbere ukiri umuje n'ugishushe ugira kuguru gashira hejuru nka karateka ukagira gute. Ico giteramo cyari kiryoshe bijya bintu biva mu mutwe kuko ni ibintu yaba yakoze agishusha amaraso agifise les amis ba vrai kuko ofira mizuru umuntu akura abagenzi bagenda bamuvako abandi bagakizwa. Nk'ubu jewe hari abakijijwe babona ko ivyo ndimo ari amasheta, hari n'abanyandikira ngo ngizwe cenga cyenda babwira ati urire mu ijuru kuko je ndazi ko je ngo ibintu byiza cyane. So ukifise les amis bo kwishuri les camarades muri gaje kwishuri ugacukora ibintu bakaguha soutien ya vrai idasubira inyuma hajya ushaka kwibagira bijya ni cyagiye kibi wibuka mu buzima bwawe kibi maze kugira ibihe byinshi bibi, hari ivyo mu ngo, hari ivyo mu muziki narigeze kugira igihe kimwe ndagwa hasi nguye hasi ntangura kandi kwiyumvira gutangura zero. Iyi bodaboda ni produit y'ivyo bintu, iyi bodaboda band ni produit yo kugwa hasi kuvya mbere batutangura ijya kabiri. So gutangura yari très difficile kuko gutangura umenga mutwe gutangura umugambo mugenda gutya mugasambuka kandi imbere mugasambuka imbere yari safari. Rencontre ya Kidum na papa wembe yari imeze gute? Rencontre je na papa wembe 2012 in Nairobi ahitwa Bomas of Kenya. Ahanyene bariko baraharurira amati aho nyene niyo twahuriye na papa wembe, ariko uyu mwaka nyene na change Kinshasa turahura kandi ugira kandi bon ikintu ca mbere twahuye nabo yategeye kumbwira bien sûr twavuganye cyane ico gihe ca 2012 ariko arambwira ukuntu afise 42 enfants. Bon icya kabiri yavuze ko afise n'umwana wo mu Burundi yavyaye mu Burundi. Namubaza none ivyo vyakoze byari ngo le jour de mon concert quand je suis allé chez vous j'ai rencontré une belle dame une belle dame, on a eu un enfant, une fille comme ça. Parce que vous France, tu vas belge, c'était bien. Alors mon mwiza cyane, umuntu kabisa tikoroga, mwicaranye gutya uraba inspire kabisa kuko arakwereka morale yo kubaho, morale yo kwambara neza, morale yo gusayangana, morale ya vyose nawe yo bari defect. Yarayiguha kabisa kumva kabisa ati naco je ndabona kuri yisi. Uyu muntu ni gitangaza. Niki bavuga ko mwaririmbanye Lady JD muri Tanzania, Juliana muri Uganda na Marina mu Rwanda, ikambere na Estanish mu Burundi kazi ukuri imiryango no musisigaye ni experience iryoshe kuko bamwe muri bo berenga Juliana kumuririmbisha igiswahili atagiswahili azivuga adatahura n'ivyo ariko araririmba, ariko bigaca bisohoka kuriya umuntu wese akavyumva. Iyo ni experience ya kabiri Lady JD wewe nabonye kabisa abangutse cyane. Twagiye muri studio kwanza nagiye nwa igitero na refrain yose kuri mitofani acha composer sur place. Bona yindi ngabirano y'umuntu afise rapidité mu kwandika. Ninde yatoye titre? Ninde yatoye titre hagati ya Lady? Mufuzi ni jewe. Ugiye ariko arenyegeze ingwitu bo. Voilà. Hanyo we nacho shaka muvuge je barazikore. Hanyuma
experience ya Estanish wewe yareciye umujya kuko gitara aravuza, keyboard akavuza, drums yakavuza, bo ari au complet no producer. Bo iyo ni experience. Marina yanyeretse yuko afise infrastructure y'abantu bamukikuje, chargé d'affaires, chargé juridique, chargé kwandika. Bo iyo ni experience. Ni ijwi ryiza ryari hana ukuntu hanyuma n'amabote bo experience. Bo ubundi kandi ni mwana wa mona wa na Marina samura vuga bose na Marina namuvuze amabote na bo bose rero muri rusangi harimo na mona wo ngaha baba bafise akantu, nta muntu Imana yimye byose, baba bafise akantu kandi ukadekuvura mwicara. Bon, voilà l'expérience. Ego warabaye muri Kenya, uracha no muri Kenya, ba Dr. Cloud barahaciye, Cedric Bangi, Fizo, Rarijo. Ubona ko mu ambassadeur bose baza kuramutsa. Ariko atemerwa na leta. Leta ni bivuge, vyema. Kuko ngora akazi k'ubuserukizi. Kuva ndi muto kandi ku murimo mwito. Bavye manze aho muzo izina rya ambassadeur. Ariko bataravyema nyita Kidum kibido kibuganiza ko nivyo nakoreje. Ivyo bindi byo kuba mu ambassadeur imbaka leta ijeme. Uno munsi uri kuraraba mu kinama ni hasi yaki bitera mu binini wasikero havuka. Bo Matata Christophe n'umunyakinama. Zewe n'umunyakinama. N'abandi benshi. Ico kintu je ndashobora kwishimira Imana. Narashatse kuva kera yuko kinamiruka kapitali ya muziki byabishisweko. Bamaze kubona yuko ariho kabisa umuntu aja gucira amanota. Ico kintu kabisa Imana yarakipaye kandi ndagisigiye abandi babandanye uko nyene hayinuke kabisa. Ahubwo kijya kibuga cy'umupira baze barapanga ukuntu habaye concert cyubahirizwa. Kuko n'imipira y'amaguru ndigironga abantu benshi nkabari. Ndabeshe no. Ego frère. Tubwira president amaze guhura akanakubwira ko bagufana. Ni benshi. Hai wacu bose muri rusange. Bose muri rusange. Bon, ko abantu batangaye bambonye mu bukwe bw'umuhungu wa yakurondera president. Keva nakati. Ariko kuvyukuri reka ndabivugire ngaje twarabageze. Ubona ko twimesha naki. Inde nkuru nziza. Shaka kuvuga kushaka. Ikibaki. Bon. Iyo habaye umugenzi kuri umuntu asanzwe no mukazi si ibintu uvugira kirazi. Ubwo mwe n'umwami w'igihugu kirazira yuko ugenda uravyiva kuko usanga uri gukora amakosa. Ariko Pierre Buyoya none wa mu nyuma atakiri ku butegetsi twaramenyanye Jean Baptiste Bagasi aji Nairobi kwivuza twaramenyanye kabisa, yari yafuye amaze kumenya neza cyane. Hanyu Domitien Ndayize umutambukanyi wiwe cyane. Hanyu ndiba ndunganye we n'umugenzi ubu ariko akiri umukuru w'igihugu je nari mu bundi. Ariko ndiruka za Gasamazuki igihe yatwaye mu gihe kigoye cyane. Ariko mu nyuma amaze kuba uwahoze ari umukuru w'igihugu twarashoboye kuba sawa. Duhuye turi sawa. Hanyuma Nkuruziza Pierre. Bo mubabarire niyo gushira kuri ico kintu yari cyubahiro. Bo ndagishize kuri bose kabisa. Umubahwa yari cyubahiro. Hanyuma uyu wubu bizoshika kuko najewe nditunganye bizoshika. Ubenyene uhora na president w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu n'icyubahiro Kidum amubwira iki mbere iyo mupira cy'umuziki gusa ca oya je no vuga ibinda. Urazi mwebwe muhuye na president mu musaba mahera arayaguha. Je no mubari yagusikirukira gira protectionisme ku muziki n'imico kama y'abarundi. Imbibezo ubwabo kwanza gatoya bafyonde gatoya ijo nga kwanza biduzwe kugwe hanyuma cyo tugurura duhayanisha n'abandi.
hari ifoto iri kurazunguruka uratanga uri kumwe na William Ruto. Mbega urafise ifoto iri kumwe na Odinga canke utubwira ikibazo ca kabiri irya foto hari ryari? ikarunda ko muri Kenya ndawe imyaka abahoze kuri Moi benshi turazi n'abari mu mugambo wiwe kandi nawo ubundi yari turazi sindi umunyepolitiki ariko ivyo ngora birabaza bakaza ongeramo hanyuma kuri Kibaki ivyo nakora vyaguma bizanira abo bantu ruhande rwanje kuri Uhuru igiye itariki zine navuye kuri Buja FM zibiri nja muri Kenya nari ngiye kuririmbira Uhuru na Ruto turumvikanye 2020 ndibaza no 2019 igihe haduka amatati kuri Buja FM ya JS Junior mu journaliste ibintu ngivyo ariko ndihuta kuja kubaririmbira ni ibintu bisanzwe maze kuririmbira Uhuru inshuro zigera kuri 5 navyo mvugira nga kuko uri hafi ya ni gake wo foto ni gake wo zivuga ngo ufashe telefone mu foto muzisigari rero ahandi umurongozi abantu ngabatwebwe turabashikira sana sishaka kuvuga gute ariko turabashikira sana ibyo dukora bya dushikana hejuru iyo foto Bibiliya bivuga your talent will take you near the kings tara yawe izogushira hafi y'abami haleluya amen labasaka usicheze na tara wapeti usicheze na tara Kidum maze gutegwa ibitego myinshi abamenye umenyesha amakuru bagenzi ba mu muziki warisije gutega ndabivuga yego kuzana ibya Ruto ngaco banda ariko nababinyishiye hari igihe ariko ijya foto ni buri mwanya Ruto tumaze guhura no itariki 19 Novembre 2021 nari mu buko yari yatuka yari ngaho kandi 2021 Novembre 19 bravo urabibona yari ngaho umugabo witwa David Langati ivyo ni bisanzwe kuko we kwanza ari umukristo umuntu ari umukristo burya ni muzi gituma n'amavuga umukristo umuntu yicisha umuntu atipari ushahidi umaze kwemera umukristo humble yourself ubuzima ko bugoye mu bisagara byo muri East Africa niyo impanuro ubwira abajene arabajene bashaka kubaho mu buzima ugasanga ari amafaranga menshi kandi atangana na ibindi kubera gusayanga amafoto ya Instagram abantu bafotora India ziri ku masahani kugira ngo ba impression abantu stop that kuri kudafotora ibiharage n'umuceri wanyu kwa nyoko amasabade what is that nta kazi ufise nta namukora ariko ushaka impression abantu impression yanyu gusa nibareke ubuzima bwa Instagram ubuzima bwo kwiyumvira ni fake ni makeup ni filter abakobwa bigira basire queen ni filter akigira inzobe atari inzobe ahubwo kwanza double ubinzobe uhinduka umuzungu urazi umuzungu kuna kubona wambaye ibishasi les cheveux isa vol sashoka abazungu baratanga babandu bashaka ibishasi gumiguruka ewe ikigerero kiraheze kuko musanga ariko gende dusengeye no bivuga mu ndimi gende dusengeye oya reka vuga mu ndimi vuga mu ndimi basta oya dusengere mu ndimi ntaco turabona neza reka tuzovuga n'ikindi gihe dupanga ikiganiro cya free ariko imishasi bandika inzara bandika aziko namenye mu bandika tuyabone hanze ntorogeta kubona dafisa Madrid canke imishatsi wibona gute Kidum yabafise nka Madrid ivyo bizani sani kumeza ariko je murano urakoze cyane